twamenyesheje yuko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Uragurisha ku murundi nta ngorane, mugabo ku munyamahanga kirazira ikaziririzwa. Mwiriwe mwaramutse bivanye naho mushoboye kubonera kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu akaba ari nawe anabibashikiriza. Muti imbega psikologe uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Mugize imisi mwumva mu gihugu c'u Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu bamwe n'abandi bidoga bavuga yuko bene amazu bo gupangisha amazu babadugiriza ko amazu bivugwa yuko abanyamahanga aribo baza bazanye amahera menshi kugira ngo bakote amazu ku mahera menshi. Bene amazu nabo bakaca babona ayo mahera menshi bakaca bahitamwo kudugiriza abasanzwe bakose ayo mazu b'abarundi basanzwe babakoteye amazu bakaca babadugiriza. Nimba nk'inzu nk'akarorero yahora ikoswe nk'ibihumbi 150 nyene inzu akaca aza avuga ati mu kwezi kuza nkeneye yuko uzohora undiha ibihumbi 250. Sivyo gusa hari n'abandi bavuga yuko udusanga hari abarundi bariko baradandaza amatongo canke bariko baradandaza amaparcela, abandi nabo bakadandaza amazu ku banyamahanga. Ivyo rero bikaba vyatumye abantu benshi bidoga bavuga bati ibi bintu abanyamahanga bariko baraza kutugirira mu gihugu c'u Burundi batudugiriza ibiciro, ati ibi bintu usivyo. Rero muri kino kiganiro tuza kugaruka kuri ivyo, turaza kugaruka no kwijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga hari kwigenekerezo rya 11 ntwarante umwaka wa 2026 aho yariko aragirisha inama ba mustanteri basanzwe barongoye amakomine ari mu ntara zigize igihugu c'u Burundi, aho yavuze ati nta murundi arekuriwe kudandaza itongo ku munyamahanga. Ngira ngo turaza kubacishiriza ko aka audio gatoya ka nyene cubahiro umukuru w'igihugu yashoboye kuvuga, ariko aravuga yuko ata murundi arekuriwe kudandaza itongo ku munyamahanga. Hanyuma turaza no kugaruka ku munyagihugu umurundi yashoboye kuva mu gihugu c'u Burundi aja kuronderera ubuzima mu gihugu ca Afrika y'Epfo, nawe arafise ico abivugako. Hanini ashima ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashoboye gushikiriza ribuza umunyagihugu w'umurundi kudandaza itongo canke kudandaza parcela ku umunyamahanga. Reka rero tumira amate gatoya turaje tuce tubabwira ivyo twabateguriye muri ikino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze rero mw'idonido rya kino kiganiro. Nayemereje kubivuga ikiganiro nabateguriye cuno munsi ni kiganiro kigaruka ku kibazo cyo kudugirizwa amazu na cyane cyane abari mu gisagara ca Bujumbura. Baridoga cyane yuko bene gukotesha amazu babadugiriza ku mwanya bivanye n'abanyamahanga baza mu gihugu c'u Burundi bazanye amahera y'agaciro bakaca bakota ayo mazu ku mafaranga menshi gusumba ayo umurundi yarasanzwe ariko arakota. Imbere rero yuko dutangura reka twumvirize gatoya son excellence president de la République du Burundi ivyo yavuze mu nama yariko aragirisha ba mustanteri b'amakomine ari mu ntara zigize igihugu c'u Burundi. Twamenyesheje yuko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Uragurisha ku murundi nta ngorane, mugabo ku munyamahanga kirazira ikaziririzwa. Murabyumvise umukuru w'igihugu c'u Burundi yariko aravuga ati nta munyamahanga arekuriwe kugura itongo mu gihugu c'u Burundi. Ati nta murundi arekuriwe kudandaza itongo ku munyamahanga mu gihugu c'u Burundi. Cyo ni kintu ciza cyo gukenguruka, ni ingingo nziza cyane yo gukenguruka, kuko tugiye kuraba no mu bindi bihugu
usanga hariho kubahiriza agataka k'igihugu cabo, kuko ngahanya hariho n'umurundi yagiye kuronderera ubuzima muri Afrika y'Epfo, nawe yaragize ico abivuga ko hanini yarashimye ino ngingo y'umukuru w'igihugu kubuza umurundi kudandaza itongo ku munyamahanga. Umukuru w'igihugu yaravuze ati wewe udandaje itongo, ejo nanje nkadandaza itongo, uriya anye akadandaza itongo ku munyamahanga, ati mbega umaze kudandaza itongo wewe ntucumuviramo? Mu gihe rero umaze kumuvira mu itongo, wewe ucuba umucakara wiwe. Ni kwa kudandaza igihugu. Nk'ubunye nk'abantu bari ku mipaka y'igihugu c'u Burundi, tuvuge nk'abantu bari hariya ku Mugina mu ntara ya Makamba, mudandaje kuri abo batanzania, bakaca babagurira ngaho onye ku Mugina, tukaca tugenda mu Rutana nyene, murabona yuko bahanura bene igihugu ca Tanzania bakabagurira, tukaduga mu Ruyigi bakabagurira, tukaduga mu Yinga bakabagurira, mu Cankuzo bakabagurira, tuduge hejuru mu Kirundo abanyarwanda bakaza bakagura ngaho mu Kirundo aho ku mupaka, tugende Ngozi babagurira abanyarwanda, tugende mu Kayanza babagurire, Cibitoki abakongo n'abanyarwanda bahagure, hanyuma ngahe Bujumbura nyene baze bagure, za Bubanza abakongo bahagure, Rumonge abakongo baze bahagure. Ntiwumva yuko bazaba bariko baragura ibihugu vyabo, hanyuma natwe tuzobe turiko turitera indani twisange twadandaje igihugu cacu. Rero iyi ngingo umukuru w'igihugu yashoboye gufata ni ingingo nziza cyane. Iyo ngingo nta muntu n'umwe atoshobora kuyishima, nta muntu atoyishima. Umuntu asanzwe akunda igihugu ciwe c'u Burundi ntiyoreka gushima ino ngingo umukuru w'igihugu yashoboye gufata, kugira ngo abarundi ntimubandanye mudandaza amatongo ku banyamahanga. Reka rero twumvirize uno murundi yagize ico abivuga ko ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Yarashoboye kugereranya, aravuga ukuntu nawo muri Afrika y'Epfo, kuko muri Afrika y'Epfo ahamaze imyaka myinshi cyane, yaramaze kubona ukuntu Afrika y'Epfo itunganije. Reka rero tumwumvirize gatoya, tumutega amatwi, mwumvirize ukuntu yashoboye nawe kugira ico abivuzeko. Ndaramukije abarundi bose bariko baratwumva, bariko baradukurikirana, bari mu gihugu c'u Burundi mu bice bitandukanye, n'abari mu gisagara ca Bujumbura ku murwa mukuru w'u Burundi. Tumaze imisi tubona ukuntu abenegihugu bo mu Burundi bidoga ati ibiciro byo gupanga amazu byabaye umurengera bivanye no ku banyamahanga binjira muri ico gihugu c'u Burundi. Ivyo natwe tumaze imisi tuvyumva kabisa, twahise tunavyumva ku kinyamakuru citwa Yaga. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaravuze ati kudandaza agataka ku Burundi ntabwo birekuriwe, ati bisa n'umuntu abagurishije igihugu. Nk'uko yabivuze, jewe nkaba ndi mu gihugu ca South Africa, ko nabibonye umunyamahanga ntabwo arekuriwe kugura itongo ry'umwene gihugu. Umunyamahanga arakota, ntabwo birekuriwe yuko agura agataka. N'ahantu henshi nazungurutse mu gihugu ca South Africa mu bisagara bitandukanye, nta munyamahanga uzosanga yaraguze agataka k'ico gihugu. Ntabwo bikunda, bakubwira ati agataka n'akabene gihugu. Nk'uko ku bari mu Burundi,
abantu benshi baratubaza ati hiyo mu mahanga mwagiye gushakashakishiriza ubuzima bimeze gute, ati umunyamahanga ahabwa agaciro gute, bimeze gute, ati ko hino mu gihugu cy'u Burundi mbona tumaze kurengerwa byifashe gute. Twebwe twababwiye ati mu mahanga uko bimeze na cyane cyane nta munyamahanga ashobora kurengera umwene gihugu uko aba ari kose, ntabwo umunyamahanga ashobora kurengera umwene gihugu. Umwene gihugu wa South Africa ntarekuriwe kudandaza agataka ka South Africa, nkuko nyene no bigaruka ko kurya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati kudandaza agataka ubudandaje igihugu cy'u Burundi. Niko yabivuze, umuntu yarabikurikiranye kuri kijya kinyamakuru yaga yarabivuze. Rero ngaha mu iki gihugu umunyamahanga ntarekuriwe kugura agataka, n'inzu ntarekuriwe kugura, arakota kabisa, arakota. Ntaho muri iki gihugu umunyamahanga ariyadukiza ngo aje ngo kuzitongo ngo leta iramwemerera. Aya ivyo kabisa ntabwo bikunda na gatoya, ntabwo bikunda. Naho abapangishije bitegerezwa kumenyekana, bikamenywa ati ajyapanze umunyamahanga, ivyo biba bizwi. Umwene gihugu ntarekuriwe kudandaza itongo ku munyamahanga, naho vyakabaye. Ngira ngo muravyumvise, uwo n'umurundi yagiye kuronderera ubuzima mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ariko aravuga ukuntu yashoboye gushima rijya jambo umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yashoboye gushikiriza, ariko arabuza abarundi kudandaza amatongo canke amaparsera ku banyamahanga. Yaciye agereranya no mu gihugu asanzwe arimwo, kuko ni gihugu abayemo imyaka myinshi. Yagereranije aravuga ati nkino muri South Africa je naratembereye uburere bwinshi butandukanye, ati nta munyamahanga arekuriwe kugura itongo, umunyamahanga arekuriwe gupanga amazu, naho nyene niyo nzu apanze bikamenywa na basanzwe barongoye ako karere yuko umunyamahanga ariwe akose iyo nzu. Murumva rero yuko ico kintu ari ikintu kije hageze, nimba hariho abarundi bari bafise ako kageso ko kudandaza igihugu, ko kudandaza ubutaka bw'igihugu ciza c'u Burundi ku banyamahanga, yuko bobihagarika. Hanyuma aba bantu basanzwe bakotesheje amazu mu gisagara ca Bujumbura bikebuke, bareke kudugiriza amazu abo bantu basanzwe babakoteye b'abarundi, basanzwe babakoteye amahera make, ngo nuko ngo babonye umunyamahanga aje azanye amahera afadika kugira ngo bace basohora mu mazu abasanzwe babakoteye ayo mazu. Kuko niyo vyabandanya nkuko hazogera igihe abanyagihugu babandanya bidoga, hanyuma leta nayo ifate ingingo hamwe ishobora kuvuga iti one bedroom izohora ikotwa ibihumbi 180, kuvuga icumba na saro kizohora gikotwa ibihumbi kanaka, canke naho singo canke icumba kimwe kijya bita singo bavugira ati kizohora gikotwa ibihumbi 30. Ivyo leta irabishoboye. Andiko nkebura abantu musanzwe mukotejeje amazu mu gisagara ca Bujumbura, muduza amazu kubene gihugu uko mwishakiye, hazogera igihe uzosanga leta nayo ariyo iciye itanga itegeko ikavuga ati munyakabiga inzu y'ivyumba bibiri izohora ikotwa ibihumbi 100.
mu bwiza inzu y'icumba kimwe na saro izohora ikotwa ibihumbi 70. Ivyo rero mutabaye maso mukaza muraduza uko mushatse ngo namazu yanyu, ngira mwarumvise yuko umukuru w'igihugu yavuze yuko ubutaka atari ubw'umuntu, ubutaka ari ubwa leta. Leta rero irashoboye gukora ivyonye ikavuga iti inzu yo mu Cibitoki, singo yo mu Cibitoki izohora ikotwa ibihumbi 30, singo yo mwijabe izohora ikotwa ibihumbi 40, bivanye n'ukuntu hari vibe canke bivanye n'ukuntu hoba hateye imbere ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Rero nimuze muraduza amazu uko mushatse, kuko ahonye leta nayo iriko irababona ivyo muriko murigira, muriko muratera akajagari muri rusangi. Iyo ni desordre muriko murazana mu gihugu c'u Burundi. Rero ikiganiro nashimye yuko twoganira ko uyu munsi cyarico cyo kugaruka ku kuntu umukuru w'igihugu yavuze ati nta munyagihugu arekuriwe kudandaza itongo ku munyamahanga, no kugaruka kuri uyu murundi ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ukuntu yashoboye gushima ingingo son excellence president de la République du Burundi yashoboye gushikiriza mu gihe yariko aragirisha inama ba mustanteri b'amakomine iyo mu ntara zigize igihugu c'u Burundi. Hari kwigenekerezo rya 11 ntwarane umwaka wa 2026. Rero psikologe ndabasezeye naho mutamu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.